Shalom shalom bene data, muraho mumeze neza, muguwe neza muri Kristo Yesu. Nongeye mwa kino gitondo kuba mfise umunezero utagira ukuntu nobabwira, mfise akanyamuneza katagira uko kangana kugira ngo nongere mvugane namwe. Ndasaba ngo uhoraho Imana yacu abane natwe uno munsi mwa kino gitondo mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, nagira tubanze dusenge kugira uhoraho Imana yacu muhemu yera wayo akomeze kudutahuza. Uhoraho Mana, turasabye ubuntu bwawe n'imbaraga bibane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushima ko waturinze, turacari bazima ntacyo twabaye, ariko Mana kwari kugira ngo tubashe kubona ineza yawe, tubone urukundo rwawe uko rungana. Uyu munsi ni umunsi mushasha utekeye ibyiza bidasanzwe. Ewe uhoraho, bana natwe, udukize, udutabare, uduharire ibyaha byacu byose, kura amazina yacu Mana mu gitabo cy'imanzu, yashira mu gitabo cy'ubugingo. Ineza yawe itubonekeho ijoro n'umurango, in the name of Jesus Christ Nazareti. Mana, abagwayi bakize, abarushe ubaruhure, in the name of Jesus. Abakenye Mana bavane mu bukene, kijya mu gihe rimbwira ngo utumara ubukene bwacu bwose uko nk'uko itunga ryawe ryose ryera ringana ryo muri Kristo Yesu. Mana, turakwinginze ubane natwe tuzigame, kandi Mana abakeneye ubuzi baronke ubuzi mu izina rya Yesu, kuko uvuga neza ngo uzohazagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ndasabye Mana ubahe ubuzi, Mana abarushe ubaruhure, Mana yanje abafise ibibazo bitandukanye navuze ngo birangire mu izina rya Yesu Kristo. Mana babuze abana baronka abana, ingumba zivyari, in the name of Jesus. Nderema abana mu nda zabo, nderema abana mu nda zabo mu izina rya Yesu. Abatewe n'imyuka mibi ndayikankamiye mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi hunge umurompye mwirema no kuba uyiturire mu izina rya Yesu. Mbone gukayangana kuri bo. Urakoze Mana, habwa ishimwe n'icyo kuri Imana nziza warushizeho nk'umuryango igihe canje nawe Mana. Duha imbaraga n'ubushobozi, ibitangaza n'utwumiza bikomeze kugaragara. Uzobukoze Papa, ndagushima kubw'urukundo rudasanzwe ukomeza kudukunda. Ndagushima Mana kubw'ineza yawe ikomeza kuba kuri twebwe. Ndashima Mana ko wadutoranije, ariko twagutoranije kugira ngo tugaragaze ivyamwa kandi bonekera abantu bose, kandi ngo vyameho. Uzobukoze Mana, komeza ubane natwe Mana. Ndagushima kuri Imana nziza, kandi kwemeye kuvuga natwe no kubona natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenza munize ko byose wamaze kubikora. Haleluya. Hamwe n'ivyo ijwi mumviriza murazi ko ari ryo watoranijwe Bonifasi. Nongeye ngize umunezero mwinshi kuvugana namwe. Hama ntarandiriye nagira nsangira ijambo ry'Imana namwe rivuga ngo ntugahinyura abandi, ntugahinyura abandi. So ico nshatse kuvuga, hari abantu benshi twagiye turagira ingorane zitandukanye bivuye kuki? Twagiye turahinyura abantu, duhinyura abantu mu mitima yacu ndetse tukanabivuga, ariko bikatugirira ingaruka zitari nziza ku buzima bwacu. Ariko ndasabye ngo no munsi ntugahinyurira abantu mu mitima yawe, ntugahinyurira abantu mu mutima, ahubwo niba ubonye ikintu kitariko kiragenda neza, birasaba kufukama ugasenga, ugasaba Imana temana no muntu. Mana abana nawe, ewe Mana bino bintu muhe kubitahura, ewe Mana ibi bintu muhe kubiheba, ariko ntukamuhinyure, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo twebwe nituraba gucira imanza abantu, ariko ngo turaba kugira ngo tubahanure, turababwira tukababwira ukuri. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko nimugende muje mu mahanga mubwire icaremwe cyose ubutumwa bwiza, ngo uyizera akabatizwa azokizwa, ngo ariko utemera azotsindwa n'urubanza. Urumva ko twarungitse ngo tugende tuje kuvuga ubutumwa bwiza, niko ari guca imanza, kuko ni Imana ubwayo no mwanya ntiragera guca imanza, ariko yama ku ntebe y'imbabazi kugira ngo iduharire. Aho ubona igihe abacari carageze, twese nitwobonye ijuru, twese twopfuye rubi, ibyaha dukora birarenze, turiyumvira tugacumura, turakora tugacumura. Ibyaha byacu ntibigira uko bingana. Kijambo ry'Imana rivuga ngo nta mugororotsi munsi y'izuba yigeze ahari, ariko tubonetse mu maraso ya Yesu Kristo. Ariko Yesu atwitangiye imbere, iyo turi muri we Imana irazana inkoni yagira ngo idukubite. Hari indirimbo ivuga ngo yagire ngo akubite twebwe, ngo ariko inkoni yagira idufate ngo yafashe Yesu Kristo. Yesu akitambika. Ijambo ry'Imana rivuga ngo adusengera udasiba, kandi ngo muhemu yera dusengera nihangwa imini yaho myinshi.
bene data, hari umuntu udasanzwe Imana yadushizeho, hari urukundo rudasanzwe Imana yemeye ko rubana natwe. Nuko dusomye mu gitabo ca Yesaya 3:3 ku murongo 22, ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko Uhoraho ari we mucamanza wacu, Uhoraho niwe adushingira ivyagezwe, Uhoraho niwe mwami wacu azodukiza. Nukuvuga Uhoraho wenyene niwe mucamanza wacu, kuko ari wazi ibihwanye natwe. Wowe ushobora kureba umuntu inyuma ukamucira urubanza utazi indani ngo ameze gute. Narakunze kubwira abantu uti muze muragenda neza. Nibyo umwami ntiyemerewe kunywa inzoga, kuko inzoga iyo umuntu dufate nk'umuntu ayinywa ugiye kureba mu kibano iramwaka n'icubahiro, ugasanga umugabo w'imyaka 30, 40, 50 yisovye ko. Umugabo w'icubahiro mwubaha ugasanga yisovye ko kubera inzoga, ugasanga atayisoni mwibarabara, wamureba ukifata ku munwa. Amajambo avuga ugasanga na majambo y'ibitera soni. Ariko naravuze ati biratangaje igihe umuntu nk'uyu no munsi ubona umenga nta kintu uri kuramureba, wari kumucira urubanza, ariko ugasanga nugirirwa ubuntu ukaja mwijuru ugaca umusanga yariyo, ukibati none why these people is here. Ariko ico utokwibagira ni kimwe, nuko Imana ari ibasha nko kuzana ivyagezwe. Imana niyo ngo ihana, Imana niyo iducira imanza, kandi iyo nyene ngo niyo ngo izodukiza. Erega nizi biri mu mitima yacu bitandukanye n'ivyibona ku mibiri yacu inyuma. Nivyo umwana w'Imana nka wewe birasaba yuko ugaragaza ivyamwa vyiza inyuma, kugira ngo abakubonye bakizwe, kugira ngo abakubonye bakurikira Imana, kugira ngo abakubonye babashe gukunda Imana uko batigeze kuyikunda. Ariko rerema nuro gucira imanza abantu, ariko byasaba ngo bera akarorero abandi. Mbega uri kuraba akarorero ahuri, mbega uri kurakora ibikorwa byiza bituma abantu bakubonye baca bumva bo kurikira Imana, canke ibikorwa uri kurakora biteye isoni nawe wamaze kuba umu agent wa Satani, kugira ngo abantu bakubonye babone ko abana b'Imana bamaze kuzimira, babone ko kwihana no kutana taco bimaze. Kuko ari abantu benshi araba agent ba Satani, niyo binjiye mu rusengero ntibatinya gukora ibyaha bitandukanye, barangiza kugira ngo bazimize abandi bo kwihanye. N'abantu Satani yamaze gushira mu mashengero, abo niba abana abantu b'Imana bo kwihanye kugira ngo bamenye agakiza. Iyo barebye umuntu mu agent wa Satani ari mu rusengero bigenda gute? Atangira kugira judgment, atese jenzo kwihana niki nzoba mpinduye komanana naka yari yihanye, ariko ivyakora biteye isoni. Igitangaje bamara kukubaza wowe nyene ugacubabwa ngo gukora ikingo si icaha ngo nibisanzwe, ugacuborohereza ukababwira ko kwiba atari icaha, ukababwira ko gutukara atari icaha, ukababwira ko ubusambanya atari icaha. Ikibazo ari gusambana n'umugore w'umuntu. Hari abantu bafite izo instructions, bafite izo nyigisho, ukababwira ko imbere y'Imana atacaha na kimwe, atacaha kizokubuza kuja mwijuru. Ariko ntubabwire ukuri kose, ntubabwire kwihana, ntubabwire gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntubabwire ko ibyo byaha naho vyobaho uwo kubidutabara ari Yesu Kristo, ntubabwire ugukizwa uko bigenda. Ariko ikibazo abamaze kuba umu agent wa Satani. Birababaje cyane. Imana imaze kukurema yabona kuzoyibera ugororotse. Imana ikimara kukurema yabona kuzoyivugira ijambo ry'Imana. Imana ikimara kukurema yabona rema kugiye kuja mwisi ukavuga ubutumwa bwayo bwiza. Ariko vyarahindutse, wahinduye mission. Amafaranga ari yagwaye kugira ngo uzorarebesha abagwaye no munsi yakoresha ibyaha bitagira uko bingana. Hari Imana yari yarashize muri we kugira ngo uzikoreshereze ibikorwa byawo byiza, ariko vyarangiye uhemukiye Imana. Birababaje cyane iyo ukunze umuntu ukamwigura, ukamuha ibyawe byose, ukamwitangira, hashira iminsi 2 cyangwa 3 yarangiza akakugambanira. Uwo muntu akakubwira ngo si ntawo ndakuzi, uwo muntu akakubwira ngo birakureba ibyo wakoze ngo namakazi yawe. Uko niko bigenda iyo umuntu ahemukiye Imana, akirengagiza urukundo yamukunze. Uno munsi aracawumeka impwemu z'abazima Imana yamuhaye, uno munsi aracariho ntarapfa. Hari benshi bari bakomeye bamaze kugenda, hari ababilioneri bamaze gupfa, hari abantu basenga cyane bamaze kugenda, ariko uno munsi uracari muzima. Ntashimwe riri mu kanwa kawe uvuge ngo wewe Mana warakoze ko nkiri muzima. Urangiza ugenda ubwira abantu ijambo ry'Imana, uvuge ati Imana igira neza, urangije ukora neza, uhindara babuza aho baba. Ugusabye umuhe
kugira rero ugaragaze ubwiza bw'Imana. Bakurevye babe ngo bwa bundi kwisara cari abana b'Imana, erega ngo abana b'Imana baramaze kononekara. Mu gihe ca Nowa ngo abana b'Imana ngo barareba babona ngo abakobwa ngo b'abantu ngo babona ngo ni beza, barangije ngo babashwararamwe ngo barabasambanya ngo baryamana nabo bishakiye. Imana igira ishavu, irangije ngo sinzokoma nyinyurana n'umuntu ngo binyama n'amaraso, ngo ariko ngo nzomurandura kwisi ndamukureho. Nuko bene data, sinifuza ko ibyaha byawe byotuma Imana ishavura yarangiza ikakurandura, ariko ndifuza yuko ugarukira Imana, kuko Imana ni nyembabazi, Imana ni nyerukundo. Imana yaradukunze tutarayimenya, itanga umwana wayo Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yaje mu byiwe, ariko abeho ntibamwakiriye, ngo ariko bamwakiriye wese yamuhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ahandi ijambo ry'Imana rikambwira ngo nukorera bari muri Kristo ngo nta rubanza ruzobacirirwa, nta rubanza ruzobatsinda, kubera bari muri Yesu Kristo. Bene data, ndagusaba ngo uje muri Yesu Kristo kugira ngo umenye buriya biroroshe cyane iyo umaze kumenya regrema y'inosi, ukamenya icyaha iyo ukoze ikosa aho usabira imbabazi. Biroroshe ko no mu Mana umenya regrema yo mu by'Imana mu buryo bw'imwemu. Abantu mwabaye mu isi igihe kirekire, ariko nimwagiye muramenya mbega iby'Imana bikogwa gute. Ariko je narababwiye ati naje kugira ngo ndabereke inzira, naje kugira ngo mbwire umuntu atari bwabyumve, naje kugira ngo mfashe uri kuranyumva uno munsi, kugira ngo hereke inzira itunganye, tumbera inzira imwe gusa. Yesu Kristo arambwira ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mbega mwumva ukuri n'inzira rinde? Ni Yesu Kristo wenyine. Amajambo abantu bavuga ntabwo ari ukuri, ariko amajambo y'Imana n'ukuri. Ijambo ry'Imana ryose tuvuga rivuye muri Bibiliya, byasaba kubyumva ukabikora. Ijambo ry'Imana rirabwira Yosuwa ati biri mwa kino gitabo wamubirimbura ijoro n'umutaga kugira ubone kwitondera ibyo nakugeze. Birasaba ko ukunda ijambo ry'Imana uko utigeze kurikunda, birasaba ko ukunda Imana uko utigeze kuyikunda, birasaba ko ukora ibyiza nk'uko utigeze kubikora. Bene data, ndabinginze muze dukorera Imana, muze dukorera Imana, kuko niba ariyo yonyine ishobora guca imanza, maze abantu batubonye babone ko turi byamwa bibonekera abantu bose, baturebereho. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo turi bisagara biteretse ku mpinga y'imisozi, kugira ngo abantu bari mu byaro baturebere ko, kugira nabo babashe kuza mu gisagara. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo turamatara. Mbega ndakubaze, uritara uno munsi ahantu uherereye? Mbega uri kuraca imanza? Mbega uri kurabwira abantu ubutumwa bwiza mu majambo? Uri kurabwira abantu ubutumwa bwiza mu bikogwa? Urukundo rwo rwaramaze gutimba, abantu barikunda ntibakunda nababo. N'Imana bamaze kuyiba, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba wanka mwene so ntiwobesha ngo urakunda Imana. Udakunda mwene so n'Imana ntukikunda. Bene data, ariko wirigura besha ngo ukunda Imana, ibikorwa byawe ni zero, naho bihuriye no gukunda Imana. Ahubwo abantu bakubonye bamwe bifata ku munwa bakarira, bakavuga ngo ese nuriya ni wa muntu bavuga ngo numukizwa. Karozo paradeboskaya rio zenteremo shakaya riko paradeboska izubrahate monta karabaziri. Ndi hano no munsi kugira ngo mpindure ubuzima bwawe. Ndavugana n'impwemu yawe no munsi mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ubuzima bwawe buhinduke, bera ibyamwa byiza. Abandi bantu bakubonye babengweho umwana w'Imana ari hano mu isi, bakubonye bavugete wazanye ubwami bw'Imana buvanye mu ijuru akabuzana mu isi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo muzunini y'umutunzi habambwe iby'imbombo byinshi, ngo ariko siko byose, ngo hari biba byaracuzwe mu izahabu, hari n'ibyacuzwe mu ifeza, abarimo n'ibyacuzwe mu biti, hari biba byaracuzwe ngo mu ibumba. Ushobora kuba uri ucacuzwe mu biti cyangwa icyacuzwe mu ibumba, ariko Imana yaracatse kuba icacuzwe mu izahabu. Ijambo ry'Imana ngo ariko ibyo byose siko bigiranye n'inzu ikimazi, ngo ariko umuntu niyitandukanya n'ikibi cyose, umuntu yitandukanya ngo n'ibyaha, ngo azoba igikoresho cyiza Imana iyishimiye ibibasha gukoresha. Hari impamvu Imana ikureba ikumva amarira. Yari yashatse gukoresha ibikorwa byiza, ariko byasaba kubanza kwitandukanya n'ibyaha. Numara kwitandukanya n'ibyaha ugacika ugororotse imbere y'Imana, maze Imana yakureba igakoresha ibidasanzwe kugira ubera abandi akarorero. Bakubonye bavuye ngo abana b'Imana mu isi bwa bundi baracahari. Hari abantu benshi bamaze kwiheba, hari abantu bamaze kwihebura, aho kugira ngo ubatabare
aho kugira bakurebereho bumve bagaruye ukwizera, aho gutera ubatsitaza uko bwije n'uko bukeye. Bareba ibikorwa ukora, bakareba amajambo uvuga, bakavuga ati oh my goodness, none gukurikira Imana bimaze iki? Ahari hari benshi barareba urusaku kwawe, bareba amajambo yawe mabi, bareba ibikorwa byawe, bareba ukuntu udaharira, bareba ukuntu utababarira, bareba ukuntu ataneza iri muri wewe, ahubwo igitangaje inabi niyo kwitanga imbere. Ariko mwene data, ndi hano n'umunsi kugira ngo ndakubwire uno munsi harageze kuhindukira, harageze kureba ihora Imana yanje maze ukaba igikoresho ciza Imana ishobora gukoresha. Harageze kutandukanya n'ibyo byose bibi byagushize kure y'Imana, kugira ngo abantu bakubonye bavuge ngo oh my goodness, bwa bundi mwisi aracariho abana b'Imana. Erega Loti aravuga ngo Imana hamwe hoboneka basi n'abakeya basenga, ese Mana uharira kino gisagara. Baravuga to Mana, ariko bene data, Mana ngo urebye mwisi usanga ingeso z'abantu zarononekaye, ibura n'abakeya bayishingira intahe. Ariko n'umunsi hamwe yowe bigasanga uracanshinga intahe mu bikorwa uri kurakora, uracanshinga intahe mu majambo uri kuravuga, uracyashinga naho uhagaze, aho mu kazi uri, aho kwishuri uri, aho muhira uri, aho hantu hose uherereye. Imana igasanga uro kwishingira intahe, uruzobi byabona byo kwishingira intahe. Yesu uri kure yishingira intahe mu bikorwa uri kurakora, cyangwa uri kure yiteza urubwa. Abakubonye barushiriza kwanga Imana kubera bakubonye. Ico no kubwira ni kimwe, birababaje cyane, birababaje cyane, kuko hari abantu no munsi bariko barasubira inyuma kubera wewe. Imana izobakubaza, Imana izobakubaza abantu bariko barasubira inyuma kubera wewe. Imana yabarungitse kugira ngo baze barebe ubwiza buri kuri wewe. Bari bafise ibibazo kugira ngo batabare, ariko birangira bakomerekeje. Bwabo ni ngo abana b'Imana nta rukundo bafise. Ndamusabe n'igihumba kinyime, ndamusabe ibihumbi 10, kandi nzi neza ko afise amafaranga menshi yanyime, ariko mubwira ngo nta mafaranga nifitiye. Ndamusaba akazi akanyima, ninde kumbwira ngo turyamane cyangwa ndamuha amafaranga, kandi nzi neza ko yarashoboye kundangira akazi cyangwa akamakazi. Hora zo parariboskaya merora sije tekeri monta karabazegeri oribo shakira bahazonto korobozeri lorimonta ribrane koska jitereboskaya ora sonkre digaskoje parariboskaya. Imana irakureba igasanga uri kija uri umusukona atacu ufise. Imana yakuziga ko kuzokwama, maze abantu bakaronka ico barya, ariko abantu no munsi bishwe n'inzara. Kandi hora zoto koroboziri, Imana ikigushira kwisi yashaka kuzokwama ivyamwa. Amahanga yakureba akarushiriza kwizera Imana, ariko no munsi hari benshi bariko baragwa kubera wewe ubacira imanza, ibikorwa bye bikabacira imanza. Nta gikorwa cyawe na kimwe kirogira tuma bakunda Imana. Birababaje cyane, ariko Imana iravuga ngo sinzokwama nyinyurana n'umuntu w'inyama n'amaraso, ariko yatanze Yesu kubwaho kugira ngo agutabare. Razoto roboshika rabazanderere bozagari herere boshakira bahazonto koroboziri. Igitabo cya Yakobo 4:12. Ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo ushinga ibyagezwe ariwe mucamana nimwe gusa, ariwe mucamanza nimwe gusa nishobora kurokora no guhonya. Ariko wewe uri iki uhinyura mugenzawe? Erega Imana nishobora guhonya no gukiza. Imana nireba mu mitima ikamenya ibyo dukora n'ibyo tudakora. Niyo izi byose igihe twinyegeza hano mwisi, abantu bakadusegani tukabima, tubona bagenda gusa, tubona bafise inzara, tubona babuze aho baba, ngo amajambere yaraje nta muntu agitanga indaro. Sore montaribo shaki paradigoska. Iyo n'umwuka mubi Satani yamaze kubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni yo kudatanga indaro ndakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni yo kwimana, dayimoni yo kugaragaza ibibi bya Satani, ndavuze in the mighty name of Jesus, va ku bana b'Imana bidegembye mu izina rya Yesu. Erega Satani yaramaze kudutera, ntabyo muramenya. Twigize abacamanza gusa ngo naka nazoja mu ijuru. Mbega w'ibikorwa uri kurakora bigaragara, niryo jambo gusa uri kuravuga n'imbuto mbi. Mbega ijuru ni ryaso ni rya nyoko. Reko pararebos karimonta karabaziri. Babwira ikibi ubereka inzira yo kugiheba, ubabwire ko ukora ikibazoja mu muriro, ariko nta gihe uragira cyo guca imanza. Turabahanura tukababwira, tukabereka inzira nziza, tukababwira ko inzira mbi
atahiri kirabaganisha bene data. Imana nibasha kuzana ibyagezwe, Imana nibasha guhana, Imana nibasha no guhonya, nibasha guhana. Mwisi nta na kimwe uri kuragaragaza kizima, Imana ikubonye ibona zero. Ugaca ugenda mwishengero ko rizi ko pastor akora zo guhiga ikibanza cy'imbere, intebe y'imbere, mwishengero hamaze kuza kurobanura abantu ku butoni, kandi Imana yabibuza. Nakayaza kubera yambaye n'abamaze ukwezi amara umwaka yambara impuzu imwe, mugaca mufata mukamwicarika protokole nimwakira ngo imwicarike ku ntebe nziza, ariko naka kubera mwishengero yamatanga 500 miliyoni, bagaca mwicarika ku ntebe y'imbere ngo mu bibanza by'icubahiro kabenga niwe wenyine afise icubahiro c'Imana, abandi nta cubahiro c'Imana bafise. Wa wundi yiyambarira impuzu imwe kubera rwa rukundo mw'isengero rutagihari, bagaca bamwicarika inyuma, nta protokole mwakira ngo araza kumenya aho yicara, nawe kubera ubwoba ntiyoza kwicara kuri za ntebe nyene z'icubahiro. Ahicaye naho mubwira ngo yahonye ngo nahanaka. Uwo muntu ikimbabaza ni kimwe, iyo hagize umuntu amusaba 10,000 mwikarite namufasha, hagize umuntu aza kumubwira ko yarayinzara nta kintu nakimwe amukorera, ariko mwishengero shaka kugira ngo bamubone atanga 100,000, atanga 500,000. Razute keremonta rabazire meriro saparadegoskaya benidata. Fise ntuntu n'umubabaro aha mwumva mvuga, iyo ndiko ndareba abantu bagenda gusaba bari mu mashengero, ndiko ndareba abantu bishwa n'inzara bari mu mashengero birirwa bapfukama ngo dusengere, kandi batanga ibigira 10 n'amashikanwa. Sinje kubakora mu mashengero bene data, ariko ndashaka ngo mwumve ijwi ryanje, ndashaka ngo mwumve ijwi ryanje, mumenye icyo Imana igomba ku buzima bwanyu. Ngo hari igihe hazoza generation nabo ni twebwe roso paradegoskaya, ngo nta nabandi bazoza inyuma yabo, ngabo rero bariko baragenda imbere yabo hazoboneka umuco, inyuma yabo hazoba hari inkingi y'umuriro. Rasore montaribo shaki paradegoskaya, bazogaragaza ubwiza bw'Imana. Ariko nkomeza kuvuga ni mu nyumva, reka twaraba kwerekana ubwiza bw'Imana, twaraba gucira imanza abantu. Marasokatira hazonto roboshekere bozagari riko tariboskije paranegorotiskaje toromonte reboskaya. Ndashaka dusezerere ko ari no jambo mu gitabo cy'Abikorino ba 2 igice 5 ku murongo w'indwi, ijambo ry'Imana riramira ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gisha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bisha. Umuntu ngo ari muri Kristo ngo aba icaremwe gisha. Erega ntumenya aho nakayihaniye bene data, nakantumenya aho yakiririye agakiza. Erega ashobora kuba ari muri Kristo, ibyo wahora umubonamwo kera byararangiye agacika musha, ariko no munsi rwuvuga amajambo ngo mbega nakayokizwa nta gukizwa kwiwe, ngo mbega urazi ibyaha byiwe ukuntu yahora agira ibi asubira ibi. Ariko bene data ndabarahiye, abana b'Imana burya ntibatumbegwa, abana b'Imana ntibatungwa intoki habe na gatoya. Urabaza umukozi w'Imana yagiye gutanga ikimazi Beteri, uwigira ngo numutegetsi yarakomeye, ari we yumva umenga afise ubushobozi bwo kwimaka no kwimurura, aje gutunga urutoke umukozi w'Imana aje gutanga ikimazi, ngo ukuboko kwaciye kunyunyuka. Umuntu w'Imana atekeye Imana ntushobora kumuhangara ngo ugende uko. Ikibazo kiri hehe? Ntumenya ngo yihaniye hehe. Enda bene data, tangira muvuge ishimwe, tangira mukora ibikorwa bituma abantu bizera Yesu Kristo, tangira mubwira abantu ubutumwa bwiza pana kubacira imanza. Yego n'ivy'ikibi ni mu munakoze ikibi muhanure tigikintu si ciza, ariko n'umucira urubanza ngo we nta mwijuru uzoja. Ntuzi ahari no munsi naje kubw'uyo muntu jewe, ahare jo uwo muntu azihana. Erega Imana ngo izoreba iherezo ry'umuntu ntizoreba intango. Abenshi batangira neza bagasozera nabi. Ndasaba Imana ngo ibahe gusozera neza. Uhoraho Mana yanje, ndagushima kuri Imana nziza, ndagushima kubwari no jambo waduhaye. Erega Mana iri jambo ni imbuto itabora, nirihindura ubwoko bwawe Papa. Mana yanje ndasaba ubushobozi bwawe kugira Mana ngo mbashe kubwira ijambo ryawe Mana ubwoko bwawe. Ndagushima ko wampaye ijwi Papa, ndagushima kubw'amajambo washize mu kanwa kanje kugira ngo ndakuvugire. Yewe Mana ndasaba izindi mbaraga zirutaha kugira ngo butanzo kuvugire kurusha kandi. Ndagushima kubw'ubwoko bwawe washize imbere yanje, ndagushima kubw'umuntu wese Mana yanyumvirije, ndagushima Mana kubw'umuntu wese
wese yumvise irijwi ryanje kugira Mana ngo amajambo yawe mutabare. Mana gushima kubwo umuntu wese afashe ingingo yo guhindukira. Mana bamaze kumenya ko abantu watoranije bafise imbaraga zidasanzwe kuko uri muri bo. Iyo badutunze urutoki baba barutunze wewe. Erega Mana ibi bintu ntibibura kubagarukako. Mana nakwinginze Mana uduhe imbaraga n'ubushobozi, uduhe kumenya gose. Ndasaba mpwemu wawe wadutahuze aduhe kumenya n'ibirenze bimvuze muri aya majambo haboneke imbuto idasanzwe ihindura ubwoko bwawe. Uzobokoze Mana, habwa ishimwe n'icubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze mu nizeye byose ko bikoze, amina. Hama narababwiye dufite igikorwa cyo kuja kureba abagwayi. Ubushize twakoreye Bujumbura, turashaka kuja mu Rumonge naho. Niba ushaka gufatanya natwe, soma Yesaya 5:8 uhere kuri 6 kugeza ku 10. Urebe ijambo ry'Imana ico rivuga bine data. Mwarasenze igihe kirekire nta nyungu nta nyishu mwarose, waranisonzesheje nta nyishu wabonye, ariko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega iyo wisonzesheje si uba wisonzeshereje n'Imana uba usonzesherejwe. Iyo uriye si uba wiririye n'Imana uba uririye. Ariko ngo kwisonzesha nyako gusome muri iyo Yesaya. Bene data, nitwoja kubareba gusa ngo tubashira amajambo atakintu tubashiriye. Turatanga ubutunzi bwacu kugira ngo tubashira gasukari cyangwa ikindi kintu. Iyo tubaserutse ko ijambo ry'Imana tukabasengera, bamwe bakihana abandi bakakira gukira, tukasha tubahana kantu twabashira babwati bwa wundi. Oh my goodness, bwo haracari abana b'Imana mu isi. Nigihe canje rero nawe, nigihe cyanye nawe cyo kugaragaza ubwiza bw'Imana. Si twese twahaye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko je mugenzi serutse nkigisha ijambo ry'Imana, narangiza mu bintu watanze nkaca ndabahereza. Wewe nawe wabuvuze mwakajya kantu wampaye ndatanga. Uwo muntu duhaye aguma dusengera, twarangiza tugatera imbere uko bitigeze kumenyekana. Abantu benshi ntibazi ko abana b'Imana batunga, bazi ko abantu bisi aribo batunga. Ariko je ndi hano nk'uwatoranijwe Boniface, ndashaka kwereka inzira batigeze bakwereka. Ndashaka kubwira amajambo batigeze bakubwira banyegeje. Ariko jewe ndavuga nk'umwana w'Imana, simvuga nk'umunyedini, simvuga hari itegeko riri hejuru yanje ngo ibi bintu ubyigishe. Ariko itegeko ringanza riva kora Imana yanje irimbwira ngo vuga byose. Ndabakunda rero murabizi, ukeneye kuvugana nanje canke ushaka gutanga wovugana nanje kuri ni nimero. Iyi nimero niyo yanje ariyo ya WhatsApp, ni nayo nimero isanzwe. Ni guteranya 257 69 544 762 69 544 762. Ushaka gutanga kuri Eko Kashi urashobora gutanga kuri 79 07 00 55. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Ushaka gutanga mu bundi buryo urashobora kumvugisha kugira ngo ndakubwira uburyo ushobora gutanga kuri WhatsApp yo nimero nyene. Ariko abari hanze urashobora gukoresha amazina ya Bihora Ubusa Boniface, Western Union cyangwa MoneyGram, Bihora Ubusa Boniface, igihugu no Burundi. Ugakoresha iyo nimero ya +257 79 07 00 55. Mwarahezagiwe. Iyi message igere kure cyane hashoboka, ndaziratabara abantu benshi, iraza gutabara umwe canke babiri. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanje. Izi nyigisho zica muri groupe ya WhatsApp igihe canje nawe. Ushaka kwinjira nawe urashobora kumbwira atewe nanje nshiramwo. Hama rero ikinaco umenya ni kimwe, nuko ibikorwa byo kureba abagwayi tuzobikora mu gihugu cyose. Umuntu atanga buri kwezi uko Imana imuhaye, nuko mpimuyera murongo gutanga. Ibitangazo bikomeza gukorwa. Abantu bariko barabiba igihumbi bakaronka ibihumbi 50. Abantu bariko barabiba ibintu ya rosote remonta. Hari abantu bamaze kumenya Imana vraiment. Muze ndabereke. Hari ibintu ukora Imana ikaguha utarinze kuyisaba, ahubwo akabiri gusaba ngo ndaguhiki. Salomo ngo atanga ibimaze igihumbi, nta nakimwe yasavye Imana. Mwijoro kirazira mubwira ngo ndaguhiki. Nshaka ko iyo ari ibintu ku buzima bwawe. Ndashaka ko ukora ikintu muri groupe igihe canje nawe, maze Imana ikagusanga aho uryamye ikagusaba ngo ndagukorera iki. Apana kugumusanga ngo yewe Mana nkora ibisubirira. Ariko no, hari ibyo utubahiriza mu gushaka ko Imana wigutabara. Hari ibyo bisanaye gukora. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Yari watoranijwe Boniface. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Ndabakunda cyane, murabizi. Bye bye.